hari igihe umuntu mu buzima yifuza ikintu akacifuza kandi ugasanga ico kintu ki très important kuri we n'abamukikuje bakabona ko agikeneye bigashika hakagera igihe akabwira Imana nunkorera bino bintu nzokugirira ibi hanyuma ugasanga n'igihe wari kurabisengera ivyo bintu ntibikunze rimwe kabiri abantu bakaca bacika intege ariko ku muntu ashindiriye akaguma akabandanya ubusabane bwiwe n'Imana akabandanya yayindi nyene akabandanya yisenga ayikomera amashi ibidasanzwe biraba niyo ntahe tugira twumvirize mugumane natwe à tout de suite. Bakunze yo kukayi bakunze ba Channel TV muraho meze neza yambi imisi myinshi ndakunda rero babandi baguma banyandikira banyibutsa Pamela waduhevye Pamela duteguriye iki hariyo n'abandi batwandikiye inbox batubwira ati nukuri tumaze imisi mwishure tumaze imisi twiga iby'amafaranga tumaze twiga imisi vya education financière turagusabye Pamela turakumbuye Intahe abandi kwanda bariyizi turakumbuye ibindi bintu nyene twumva bitwubaka ivy'amafaranga ntibabihevye barundi ariko bambwiye ko bakumbuye Intahe. Amakuru mutamenye waruzi ko aho ugura itike y'indege ari ngombwa nkaho ugiye Oasis Travel Agency ni ikigo cemewe na IATA ikimenyetso mpuzamakungu cyo kwizigirwa n'ubunyamwuga. Oasis Travel Agency itanga amatike y'ukuri ava mu masosiyete y'indege ikagufasha kuronka ibiciro vyiza no guhitamwo indege ikubereye. Iyo habaye guhindura urugendo canke indege isivye canke izindi ngorane Oasis Travel Agency irakuba hafi kugira igufashe vyihuse. Hamwe na Oasis Travel Agency urugendo rwawe rutangurana icizere. Uvise urugendo rw'indege uyu munsi erekeza Oasis Travel Agency igufashe gutunganya urugendo rwawe utekanye. Karibu. Rero ndi hano ndi niteka ryo kubamenyesha ko ibyo mwasavye ibyo mwasengeye Imana yo mwijoro yavyumvise. Uno munsi rero ati Pamela udufitiye iki? Uno munsi se umutumira adasanzwe umukobwa w'Imana umudamu mwiza yubatse Imana yagiriye neza ico gihe yaciye mu bihe bikomeye cyane ku myaka mito yiwe mikeyi ariko arabwira Imana ati Imana ni wabindengesha hano hantu ntawe ntazobibwira reka ndeke kumuvugira ibintu vyiwe byose ariko ndamwakire nibaza muraza kwiga s'il vous plaît abantu bagomba kuja hanze abantu bari mu kuvyara donc n'urugendo rurimo ibintu byose vraiment turiga donc uri prête ku voyager tugira tu voyager rero serra tes ceintures kubera ikirere kigiye kumera ngo kuntu reka rakira umutumire wanje digne je ndakuzi amazina yawe ninde turabona usa neza cyane ikirere cyo mu Burundi cakugezeho diaspora utwidondore abakunze ko kayi bakumenye yego ndashaka kuramutsa abakunzi yo kukayi je amazina yanje nitwa Dusabe Digne hama ndi mama w'umwana umwe mama Teya ndubatse ndafise urugo n'umutware umwe nkunda cane hama ndakijijwe sengera muri CLG kwa Apotre Kevesi Woman hama muri Canada naho sengera muri Revival Access Church muri kwa Pastor George eko. Wow, atuka yagerageje kwabwira mwumvise aba muri Canada sengera muri Access eko bani hagicubahiro rero naho atavyanka rega utuvuze diaspora umengo n'ubundi bwene gihugu twabahaye ntashaka no kuvyumva ariko
urabizi ca gihe isengera alors digne no munsi waje kuri Pam Channel n'umusara abantu bagutegereje gishika hariyo n'abantu benshi bambwiye ati turakwinginze intahe ya digne tuyironke no munsi turicaranye byari byoroshe ariko wemeye kuvuga ati iki kintu foko ndakibwira ndagipartage abandi harabo byofasha no munsi rero digne bimeze gute digne wowe waragiye mu mahanga urugendo turakeneye kumva urugendo rwawe digne yagize mariage hama mu minsi mike tubona aragiye byagenze gute après tubona waravyaye après kawa twarumvise inkuru nyinshi mugabo dukeneye kumva nyene byo abivuga byagenze gute digne murakoze jewe urugendo rwanje nagize mariage nk'abandi mugabo umutware wanje nitwari kumwe yaba muri Canada nanje dino hama dutegura mariage ari kuri na kure ndagira urubanza ruryoshe birahera araza muragira mariage turagira mariage hama birahera arasubira inyuma nkuko nyene mubizi tutangwa kuba muri relation à distance tutari hafi tutari kumwe hama ndazi sindi je nyene ngaha hariho benshi bibako kuba waragize mariage utari kumwe n'umutware wawe canke umufasha wawe biba bigoye ico ukora usenga Imana ku Imana ndasavye kugira ngo Imana yishure kugira ngo muze muhure nyene mu bana bacamba mu gihe nyene ari we mutwaro mfise ndavuga Mana je misanze ndi umuntu iyo ndiko ndasenga nigake sanga ndiko ndavuga ibintu vy'iwanje nigake sanga ndiko ndisengera muga kenshi vraiment naho mfata umwanya nkagira ngire senge nisanga ndi mu bindi nyene pana vy'iwanje mugabo muri ico gihe byarantangaje cyane kuko narisigaye numva umengo ndikunda kuko umwanya wose naguma sengera visa navuga Mana kubera iki ibi bintu bibaye vyinshi waguma usengera visa wari ufise inyota yo kubana n'umushinga navuga ati Mana no mwisengesho yanje navuga ati haranditswe ngo umugabo muzosiga so na nyoko uje kubana n'umugore wacu n'umugabo wa karamata rero navuga ati nta mpamvu uko biri kose nta kibuza ko jewe tubana nyakubana rero Mana amavisa ni uyatanga isi n'ijuru byose ni gwawe rero nta mpamvu ko ibi bintu umva narabona ama histoire y'abantu benshi vyatevye nkahaguruka nkavuga Mana n'ukuri ndabizi ntaco ndi naje vyomba ku mugabo ntavyo nshaka ntago ndabigira umutwaro gushikaho kuri je numva umengo mu kwikunda kuko sinari ngisengera ibindi umwanya wose abantu bose basengera nabo nzi mpora nterereza amasengesho bari barushe nago ndabagira je umutwaro wanje nibazi ko mu ndavye no mu maso niwe mubona sengera ndonke visa rero muri urwo rugendo rwo gusenga hari ukuntu nyene Imana nyene yarambwira ikanganiriza mu buryo bw'iwanje canke ikaca ku bandi ikambwira ati nukuri don't worry Imana izobikora nkumva imico gihe kuko muri uwo mwanya nyene narabona abantu nkaca mbona nk'ama example ntiraba naka nkaca numva nk'inkuru tubibazo y'imyaka maze tibamaze igihe kinini ntarashikira nkumva inkuru nyinshi ariko umutima wanje nkavuga ati ntibibaho haguruka usenge Imana icinzira Imana yaremeye ko umugabo n'umugore babana nta kintu na kimwe kibatandukanya atari ndabigwanira muri ico gihe nyene ndakoraje niyo uri kurasengera ikintu hagarara uvuge ati jewe ni Imana yanje reka hari igihe tugora abapastori tukavuga ati ugasanga umupastori afite ibintu byinshi ariko arasengera mugabo ukumva umengo ukibaza ngo yama yakwibutsa hari igihe atakwibuka igihe ikintu ari ici wawe haguruka ugisengere ni wewe nyene hamwe n'Imana yawe kuri bwanje vraiment naravuze ati jewe aha iyi ni intambara yanje rero muri ico gihe vyaramfashije muri eglise kuri eglise wacu twariko turiga intambara zibicaniro turiko turiga ibimazi dutanga imbere y'Imana nukuri ndashimira umuvyeyi wacu Apotre Kevin Hacadakora yaratwigishije ukamengo ariko arambwira twaraheza nkavuga no urahejeje nanje kumbe ndiko ndaronka strategie ikintu nokora ku bwa visa yanje mugabo sinari bwakibone neza après mariage twabanye 3 semaines agishika ico kintu ca mbere yagize yari gutangura processus yo kuntuma ko rero twararindiye akanya gatoya
kugira ngo nyene je navuga ati ko biri kose nzorindira umwaka hama banyishuri canke imyaka 2 mugabo imyaka 2 sinashaka kuyumva rero ndavuga ati haje nyene mu kurindira uri kurarindira nyene ko bakwishura ndabona message kuri mail bana nyene bampaye hofi baragugiriye hofi barangira ati visa refusée nukuri ntibibaho umva nyene baratwankira hofi kujya nyene bahabazi ko mu message twa hofi ndazi basha bumva feeling kungena uwo mwanya ubumeze yego jewe navuga ati iya mbere yoyo ntakikubwira iya mbere mugabo umuntu wawe jange umutware wa canke umuntu agutumye ke iyo atari yari birasana bon like ari nk'ibintu nka visa visitor canke ibindi bintu birasana mugabo n'umugabo wawe yaguhamagaye canke ko ndavuga nk'ahandi ari umugore wawe uba wumva bizoteba mugabo bizoba je navuga ati uko biri kose banyishura mu myaka 10 canke mu mwaka umwe ico nyishu ni ego sinumva ko hofi ibaho muyuma mbonye haje ngo hofi ndavuga ya message si wanje nibarindi bihenze ubuntu barungikiye si jewe kuko jewe bivuma biteba mugani bashobora kunyankira kuko jewe ndazi ico Imana yambwiye jewe ndazi ko n'umuntu ataraguheruka yandotera ambwira ati dinyo narose vraiment wagiye donc byari byamaze kuba byinshi muri jewe navuga ati ko biri kose kandi ubona shima sinashobora ngo je nshaka kuja hanze numva umengo wibanire n'umugabo wawe kubera iki ico kintu kidutandukanya ni giki rero ndabona karofi nyene ndavuga ati ntibishoboka kamesuye neza ego hama nyene ndavuga mana none urabesha kuva ryari ubesha ko naka yaransengeye twari kumwe arambwira dinye n'ukuri izera Imana ndabonye ibikoze vuba none kweri ki après iyi message ariho ncandonka hofi ndahamagara umuntu duhora dusengana ndamubwira ati jewe mbabarira umbwire ko Imana ibesha kuko ibi nibi baciye bampa hofi kandi twabisengeye iki hama niko kusha tugira koku abantu bose barizi bewe waguhaye hofi uragira kahoku hamukaca wizerera muri koku ndavuga ati ntacu birashika reka ndeke gukomeza ibintu birashika nyene ko umuntu bagira hofi mugara koko reka ndayigire nawe no bazofuma banyishura batevye mugabo bizogenda neza tugize koko vraiment ntivyanatevye basuye kandi kunyishura bavuga mu kugira koko twaratanze amafoto ivyemeza twerekana amafoto ya etat civile amafoto ya mariage y'abapasiteri ko baradusengera abavyeyi badukikuje ndavuga ati nukuri nawe no cette fois-ci avec nibi vyemeza barabona yuko tutari babandi bariko barafatikanye ibintu bashika n'ibintu vyo mu buyenzi byari ibintu bigaragara mugabo batwishuye avuga ati nidusubira inyuma y'ivyo twavuze nitwivuguruza ntibikunda bera ko bivuga bukebuke nyene nikora naracitse intege mu kuvyumva navuga ati no ati musuye no kutugora hariho n'ibindi bihano biza kuza bimenye ko nta visa muronka kubera bari mamaje imisi nyene ngera peut-être havugwa nyene amakameshi y'ama divorce abantu bagenda bakaca bavana bashitseyo nyene ukabaza nyene nikora bari bashaka kuja hazi biki mugabo jewe byari bitandukanye jewe wanashima hanze kuri sinzi ni hamwe nyene siwo wari umutwaro wanje mugana ari numva yibanire n'umugabo numvise utarabibamwe ntumva uburemere bwavyo yuri wenyene je sinzi vraiment numva umengo mana nukuri sivyo waturemeye narahevye narasize muhira nawe nyene narasize muhira sishobora kuguma nyine numva umengo kuri jewe bibabaye umutwaro mugabo bicayiba umutwaro kabiri banyankiye barambwira ati ntibishoboka twahejeje kukwishura ivyo twarungitse ubwa mbere ntibihinduka tumvise nyene ko ashobora kujamwo ibintu by'ibihano turavuga ati okay katwiyakire ibihano hariho amapinisiyo bahora batanga iyo ugasanga bagukubitiye nk'imyaka 5 imyaka 5 utari kurasubira kugerageza ikintu ca Canada ca bibaziye bica bimba kuje ntivyambaye ko mugabo nyene warabona ko bishobora kuba umugabo wanje atangura kundemesha ati ntaco mugana we yarababaye vuga kwera ingene yabonye ingene mbabaye yavuze ati ntaco reka bizogenda neza yanyemereye ko azoza araza nyene turiyakira nyene
nibaza ko abantu bari muri situation narimwo barumva what I mean kuba uri wenyene canke muri kure na kure ni uburemere birimwo nibo bashaka kuntahura avec relation à distance ego hama sinzi ikintu cabaye nyene ntuvugira kuri kamera muga nyene twakoreye genre twariyumviriye ikintu twokorera Imana anatanda nyene twamaze kwiyakira dusuye mu buzima busanzwe turiko turasenga nyene nka famille umugabo wanje mbona nakizanye gutyo nyene ati numva ashaka gukorera Imana muri ubu buryo je mugabo ko twariko twiga ibintu vy'ibimazi ku gicaniro canda kapta icavuze ego we sinzi impamvu yabikoze muga je numva umengo hariho ndaronse igituma mbwira Imana ikimazi n'ahantu uririra Imana ikumva utanavuze gitobora impome urumva juste kubona ko uwo mutima uhari wo gukora ico kintu nka kuryo kwa Joseph yatanze Isaka atakinda afise acte de la foi bayita acte de la foi nivyo nagira mvuge kurya kuno urya mutima waherekeje Imana ntiyatsi ko yarengera avuga ati uyu namuhaye umwana acotse none n'umwana ndamuhaye ndamumusavye aramumpaye uyu muntu afise gute ni nanje nari deja kubera iki nari narasengeye mariage yanje irabaye mugasi ndiko ndabinezererwa mu kwiki satani yazanye iki kintu je ntawe nari bwumve bankira ari umugabo wawe bifuma biteba ariko biraba ego mugaje twari tuzi yuko ibiteba mugabo bakabemerera mugabo hofi bambwiye hofi nagize ko kunti banatevye baciye banyishura banyarutsa atahubwo rasara nituguha ico kintu rero umutware wanje akimbariye je ndacumva mu isengesho rinini ndavuga tuzogikora kandi Mana uce wumva kice kimvugira Mana uce wumva ico nshaka ico tugusaba rega aravyiyumviriye gutya muga nanje reka ndabikorere ko mu gusenga mvuge Mana kize kituvugire kubwa visa yanje ndaprecisa ndavuga Mana sishaka kukubesha ngo Mana ngo niyakiriye ngo ukazima ngo umugabo siniyakiriye reka ngaruke mbejewe siniyakiriye ndashaka ungirire neza unugurure imiryango warase guheba narase guheba aho mengo nyene satani yaranyeretse ahantu iyakirisha we vyaraheze oya vraiment iyo message nanje nayironse no kwiyakira kweze Maria ndakubesha nzopfuryohewe muri jewe numva umengo iyakire mugabo candagira ahantu ndagira revolt nibatse ko ari nka revolt bivanye kuri yo acte de la foi ndavuga Mana turabikoze sinzi wowe impamvu abikoze mugana we nyene kubera ko iyo acte de la foi yarayikoze do A à Z. Wow. Ntiyavuze ati hagati hari hano biza kungora ngo ndaseda yaremeye arikoreye ico kintu n'ikintu yarashaka gukora kubw'ishengero ryacu hama nyine turabikora ndahamagara umuvyeyi wacu aradusengera arambwira ati ikintu koze Imana yo mwijuru arambaza nigikushaka ndagusengera gosh nawe turakoze ati urabibaza ndaba mu maso ubibona ivyo ushaka yego ndamubwiye ati nukuri jewe nshaka Imana inkorera igitangaza vraiment vuba nyene ndamukojanye umutware wanje nawe amutelefone ariko aramusengera mubazi ko nyine amwishura ivyo nyene hama aca aratubwira ngo mwese mwari bakene aca aramubwira yamwishuye atelefone umutware yakubwiye yamwishuye gute yamwishuye ngo yamwishuye ngo ushaka unsengere mbeho kuva ngira abanyaje sindabaho jare maskini yamo kuba dinya taraza ego ndiho mugasi numva ko ndiko ndabaho ubuzima bwawe ndigipande rega Imana yabagize umwe umva nawe nyene yaratwenza aravuga ati Imana senga nkorera ngiye kubarira kandi vuba cane muzobona igitangaza wow mbwa nyene yarabivuze ndavuga ati niwivugire nyene rimwe vy'abakozi b'Imana bataba bashaka kuduca intege bizocahe nanzi baratwankiye ndetse dusubire naho kuya gatatu jenzi ibaho sinumva nanje umbwiye ivyo simbona handi twoca hari iyindi nzira oya yimva irahari iyindi nzira ko jena nabona umengo peut-être azozaraza hama dutembere yego ivyo ni sha biragende nibaza ko numva umengo niko ku Imana izotwishura
haheze 2 semaines duhejeje gukora ico kintu umuvyeyi yadusengeye sinzi haheze 2 semaines tubona baratwishuye message kubwa résidence yiwe yari karasaba résidence permanente wowe rero umva yaciye avuga ati reka nsabe résidence yari kuri work permit yari afise permis de travail hamicira hera umuntu aca asaba résidence yarashize nko muri dossier ko ari marié arashiramo donc barakubaza ibintu vyawe vyose nyene aravuga ko ari marié arashiramo umugore we n'amazina yiwe hama rero ibintu vyaciye biba après nico twakoreye Imana baca bari sinzi ko bihenze sinzi ko babigize babibona sinzi ko ari Imana yategetse résidence baca bayihaje yewe ndi mu Burundi oya reka wewe boyiguha gute udakora wowe résidence urarindiriye résidence baca barafata bayiha wewe utayisavye ari umugabo yayisavye wanashima wewe ikungene yayironse 6 mois après ko we bayiguha no yarasavye résidence kugira azohora aza kuraba umugore we bahije kubatangariza bakunzi bo kukaya ari ibintu bitari ko murumva ibintu bipanze gutya le couple ya monsieur X na madame Y ari we digne basavye une demande de visa kugira ngo digne asange ahojanye son mari au Canada mais babagiriye refus ya mbere baca bagira ko ku ndiko ndabagira resume kugira abantu batari ko barumva ivyari byo baca bagira ko ku muri ho bababwira ati umviriza basha rero mwe muba mufyine ivyo mufyina ntimunasubire nukuvuga rero fitwa bahaye twayumviriye ko munasubiye tuzobaha punition hari ico mbeshe mwari cyo nagerejemo nuko nyene nukuvuga la famille couple yavuga ati turapfuye neza turadayinze neza mugani wa muntu hanyuma ikintu bace biyumvira umugabo cyavuga ati reka nsabe résidence comme ça zorenze kuraba madame la famille iri yakira mugabo mwibuke ko inyuma bari baratanze acte de la foi none wa mugabo asavye résidence kugira azohora aza kuraba umugore utayisavye ari Bujumbura aparitse neza ngaha aryamye baca bayiha madame wiwe n'ivyo bintu ati nikimenyamenya ko ari ukuboko kw'Imana umugabo yagiye kuronka résidence après 6 mois madame yarayironse muri Imana bandanya tumira mate tubandanya ndagusavye mumbwire ingene vyagenze rero inyuma y'ivyo kubera ko je nari nzi ico nakoze umva nari mpejeje kuronka après ya acte de la foi nakoze nari bivanye n'ingisho twariko turiga je nabikoze natura mu bisanzwe navuga ati mana aho bica hose sinkeneye kumenya ngo bizongenda gute ariko ndakeneye ncira inzira rero inyuma yaho niho naca mbona we niwe yaciye abona message kuko si je nari applying acabona message après 2 semaines ya applying acabona message ubundi mu bisanzwe hariho umwanya bifata 6 mois ou 5 mois bakaca bakwishura mais wewe acabona message ije ningoga nibaza ko yarambwiye ko no kwiraba ntihuse kuyugura yavuga uko biri kose si ya immigration kuko jewe ntiharagera ganyene yicaye aratora agatebe agiye kugura message abona ati erega baguhaye okay nibaza ko yayindungikiyo message yabanje kwisoma nk'incuri igihumbi ko message nibaze kutaragafuta kuko abakonzi bo kukayi baragomba kukabona tukabaronderera mugabo nanje yindungikiye na I was like davuga okay ni jewe ntazi icongereza canke okay basi ibintu by'Imana cyo gutahura basishuye bitangaza gutera confuse ukibaza ko wize ukiyumvira izina ryawe ukarihindurira bagize je udasoma neza est-ce que ni je wanditse bamaye résidence nkandi ndavuga ati mana none ni mfasha gusoma ndamubaza ati none basi bijya bintu nasomye basingira ko ari je nihenze ngo ni kujya nyene bimeze ngo na je sidator ngo ubunyene nungika passport batarabivamo kuko bashobora kwandika iyindi message ati nukuri twihenze bama babigize hari babigira ati visa yawe twari twihenze bakayikwaka wari wayironse turabide ngo visa a été accordée wagenda gutora passport yawe ugakwita ugasanga mugororofi yo arufise inzara arambwira ati nyarutse ubunyene unyaragasi utangiye passport ubunyene hama ibindi nzobimenye bikurikira nagiye nyene nk'akantu kagatente ntazi biko birambako
Ndibagira nuko nabisengeye. Yego. OK, hari ibintu bibanye ukabona c'est trop bon pour être vrai. Ni puissance acte de la foi. Ndavuga mana none nivyo canke OK. Kumbe bijya bintu birafise inkomezi. Mugani wawe ni puissance y'ikintu nari nakoze. Ndatwaraga passport nyene ntazi ivyo ndimwo. Passport ntiyanatevye amaze 2 semaines ntiyanakwiye mbona iranshikiriye igarukana na visa. Wow, indani visa idafise n'amezi menshi mugabo igipapuro nico ivyo iyo lettre y'ukungene ifise résidence permanente yo muri Canada baca ishitse kuyitora baca baranyakira baransigurira ngo urumva ngo nibashika kuri airport uzoca berekana ibi bintu gushitanga adresse ngo bazokuzanira ID yawe. Wow. ID ya ID yo muri Canada. We know. Ta telefone shitse muhira ndamubaza mbega wewe urafise ID? My dear. Ngoya. Na nimya kumaze muri Canada nta ID ufise. Utangura kumubaza ahantu wari uzi yo Imana irakubonasha. Warashitse uramubaza ati ID urayifise? Urafise ID ko je bansiguriye ko ninashika kuri airport. Uwimana ihaye yambare. Bazona yisaza no muri. Mbe wa mugani bavuga gute? Uwimana ihaye yambare ngo ikabutura ngo ababikira ba. Urumva rero jewe ndavuga ati ivyo byose byaba nakora ivyo bambwiye mugabo narizija ibi bintu ntibibaho hama ntagiye kinini ca yantwaye cyo kwitegura yavuga ati nyarutsa sinzi nimba ufise ivyo utanga ivyo ugurisha nase nyene umva nari je mu bisanzwe nari ahubwo nawe kumwitegura yaciye urumva ko yari uwuza nari nanguye kuva kundi nyene uvuga ati ntaco baseka niyakire azosange niyo yaza nimbasizi biraha nyene asange nahinduye nguru tuntu dushasha kumbe ahubwo ngira ngurisha nivyo mfise canke bimwe ngira nta sinzi ndazi urumva wewe wakubiswe n'inkuba mugabe inkuba nziza inkuba iryoshe ndavuga urumva we warahantu après ijya bababwiye ati umviriza ati tubahaye gasopo ucura uriya kiro avuga ati reka tubimbe ndagira neza mu nzu nzomwakire ni yaza ko yaragiye gusaba résidence. Yego mu bintu birahindutse inkuru y'umwana akubwiye ati mu minsi ko baguhaye passport uri barisha ubu ID butagira mu mutwe n'amaguru ati mu minsi tarenga 3 nine ndaguhaye umwanya gusa gusezera inshuti n'abagenzi. Ubushitse ivyo bintu bakunze wo kukaya uwafashe uri ko arafashwa n'intaye tugeza hanyene ageze kuri iyi monota yandike munsi kuri commentaire ati du surprise mana du surprise nukuri mani wa surprise du surprise mugani wa yandirimbo muri commentaire wandika ati du surprise ma kadinye Jeni kuri mana yangiye surprise sinobishara mungani wabandi ngo mukubita umwica yo ni finale vraiment ngabo mbona aho ivyo byose natora na passport nkavuga ntibiba ndabona nandukiye ifoto ya billet d'avion ndavuga none ndanagiye courage donc ndari ndyohewe amajambo make nari ndyohewe icifuje ngo iyo gitevye kirarusha umutima ngo ariko iyo gishitse kirawuruhura nari nduhutse yego hama nyene ndaja mu rugendo ko kwitegura sinavye ndafise abantu benshi n'ubu ndasavye imbabazi n'abagenzi benshi ntasenze bashaburiye nawe utinye nta ukagenda utasenze nukuri mu mbabarire nuko vyagenze nta mwanya bampaye ariko nanje sinarinzi ko ngiye deja numva nyene nisanze nagiye ndagenda ndafata urugendo mba muri Canada nyene Vancouver ahantu nyene ni kure vraiment ni ville iri kure abantu benshi barahazi nararushe nafashe urugendo rya mbere nfashe urugendo rw'amasaha menshi nashitse nahwereye ndi umuntu yakubitse amasaha ngahe nagiye 31 heures amasaha 31 amasaha 31 hemwe uri kuragenda kurushinge uragenda urumva urushinge rwaragiye 12 24 ni masaha indwi nararushe byamvuga ati ntaco narabisengeye cyane ego Imana yari yarabitubwiye umugabo reka ntaco mugabo nshitse hari umurongo nyene w'abantu abari baje
hari abafise ama résidence basanzwe bayafise canke baje nyene biri normal biciye mu mategeko. Urashitse kuri ayo twaba dufise umurongo turi ko aba résidence baranjana aho nicara. Je nshikiriwe bacaguma basabaranda bacambira ngo bicara hajya. Okay. Ngira nakantu gatoya. Yego. Wowe urashitse kuri aeroport hama abandi baguma barengana wewe bararengana wa murongo wose barawukorera urahera bakaca abafise résidence bakababwira ati welcome to Canada, congratulations, bakabakira nyine ukabona ko abazungu nyene basigishika bakakubwira uzoryoherwe. Mugabo wewe bakwicaritse muri kwishika hariya ndavuga okay nanje nza kumva ka congratulations ryari ari nicaye ati bambwira ryari welcome to Canada ndavuga ati sinzi ryari yaza kubwira to Canada mu gihugu cy'amasezerano gene babikugira vraiment gutyo nawe ukaciryoherwa bakakwereka aho uza guca kuyagende abareba ko nini yakakwereka cahajya cubona abantu bawe nari excited kubona nza gusohoka ahantu gute kuko nashitse ari midi. Yego ndakubwiye ko muri airport nahavuye 17h nashitse midi ucufata na ya masaha y'uburuhe mfise ata muntu numwe ari karatahura ibintu vyabaye. Passport yanje n'ama document mbona umuzungu abitwara abijana ku yundi uwundi akacambwira nkurikira nkamukurikira nkabona ariko abwira akavugana n'uyundi bo passport yanje iratembera yafashe umushinwa ifata umuyapani ifata umufilipino abantu bose b'ubwoko bwose barayikoze mu ntoki ngo habaye ikirere barambaza ninde yaguhamagaye ngo ninde yaguhamagaye ninde yamuhamagaye nije ntazi icongereza. Okay, repeat again. Mumbarindio nanje ntinukuri kw'Imana jewe sindi nabwaburuhe deja nabwaburuhe ntangura kwiyakira telefone yazimye sindi buhamagara ibintu vyambaye ko vyari ibintu bitagira ntafise ingene no bisigura muganda avuga mana satana aratsinzwe uko biri kose nashitse hari ikintu kiriko kirambwira même si mama wanje atazi ivyo ndimo même si abo tuvukana même si abankunda bose batazi ivyo ndimo wewe urabizi ivyo ndimo kandi aha amasengesho yanje atakora cakindi kimvugira acte de la mana gikoma induru kwera ndi mu bantu ntazi deja nabaye traumatisé ndiko mbona abantu bateye ubwoba polisi iriko iratembera ku bintu vyawe yari abazungu ba polisi nyene yabari polisi bimwe vyo mu mafilme duhora tubona ama documentaire bahora afata ndavuga ati none jewe aho uri muri aeroport nini yani bya mbere ndiko mbona okay ndavuga ati mana reka niyakire barambaza none wewe waje gute ndababwira jewe nta kindi canzana ya je mfise visa mfise ndizi impapuro barabisoma barashira ko baracheckinga barazana ivyumba barabe ko ata bintu vya fraud babona ni sawa ndavuga mana jenga harengera ndakurabe hari barantwaye mu machine bararaba ama isho bararaba ndagira yandi ma imprint barapima ibintu byose kuri ubu bari bibaza ngo uri no mu Nigeria ahubwo oya biyumviriye yihinduye imashini cy'amaso baranjana ahantu hose hapima umuntu nigeze mbona kuri birato winjira muri kijya byose ndavyemera muga ndahamagara kamama kari kambereye gentil karambwira nabone ntikarabona ko ragize ubwo ntikankarira gaca kambwira ndakabaza ati ndagusaba ikintu niwabona bikenewe ko nsubira mu Burundi mubanze munyereka abantu njyama nzi kugenda mvyutse umva nari numva umengo umunyene bagira bafata indi ndege ija muri Afrika bayishire kandi nari numva ndusha Yesu we okay nari namaze kwiyakira ati sinza kubabona kandi narabumva kwibarabara numva abantu baje kuntegera umva ari ukuntu wumva amajwi muga nyene utababona hewa mama aguma yitwengira muga ntiyangiye umutima muga mu nyuma bacambaza ngo umugabo wawe arashobora kumuhamagara nari nashaje telefone ndamuhamagara muga ntitwabonana mu maso baramuhamagara rero ko wewe yaramaze igihe muri Canada yarazi amategeko yaho canke arazi iyo batraumatije umuntu ko bihanirwa sinzi nyene muga yarabizi ko sinka kujya ubonye polisi twebwe uca wumva ubwoba canke ukitangura kwiyagiriza bo ahubwo nibo bumva ubwoba babonye hari umuntu azi amategeko
aca babaza ati yapfuye kuza bacamubwira ngo niwe wamubwiye azi ako karamubabaza je ndamubwira nze nka ankande kubera iki umuntu nk'uyu mwari kumwakira kwiki mwamutwomatije kwiki hari umuntu ashobora kuza adafise visa hama je ndamuhamagara nkande ndi immigration nyene atangura kubereka ko hari ukuri kundi azi kurusha je kuko je nerekanye ubwoba nyene nari umuntu atazi ivyaho mugabo wewe aca arabereka nyene ko memsi ntibari kumfata gutyo kandi nawe bamubajije bamutera ubwoba hamaca bishura atabwo bafise baca batangura kubona ati uyu muntu hamwe yotwitwarira yashobora kumera na sinibaza ko ari byo biyumviriye nibyo biyumviriye mugabo muri bo warabonye ko baciye bahindura ingene banyakira barankura ahantu bari banjanye ahantu muri VIP batangura kumpa ivyayi bambaza ko ndushe ndababwira nta kintu na kimwe shaka mutagize imbere muza nta kintu na kimwe shaka kupfa ngaha baca batangura kugira ubwoba ko nase no gufungura batangura haca haza umuntu nyene abakurira arambwira n'ukuri utubabarire jewe nka jewe no guha akarero muri immigration maze 33 ans nkora muri immigration kanki n'ijambere dayibonye kayi wawe uvuye mu ijuru ahubwo wowe babukubona nk'igitangaza kivuye mu Jupiter kuri ntituramenya umuntu wakoze ikigenda juru ntituramenya umuntu yakoze erega nibibaho n'ubu unye bakunze kuka wo umugabo we yasavye résidence kuri we ni wabaye ni wamaze y'imyaka uyu nawe yiberenga yego mu gihugu ciza citekanye basabi niwe yisabiye umugore ni waronse ivyo bintu je n'ubwa mbere ndavyumvise urumva ni umugabo yanyegereye yasabiye imyaka 33 iyo kandi ubwa mbere tuwibonye tinika ivuye kuri Jupiter yego kuko numva ivy'Imana arambwira ati nukuri utubabarira ingene twakwakiriye mugabo twabibonye samakosa yawe bete atabatangura kwitogera ngira nk'uwabimpaye naho ntamuzi nibaza ko bamurondeye hasi no hejuru bamukureshe nikashe baravuga ati nukuri utubabarire duhe adresse vya bindi bari kunkorera ubwa mbere baca bagumana amadokima yanje mugabo baca bavuga ati tuzoyakuzanira tukuzaniye ID yawe na ID ntego ntimunyarutse ku neza yanyu jewe no camwe ati ku neza yanyu baca barancisha ahantu n'amavarizi ibintu byose nta kintu kimwe nasuye kwitwaza shayo ibiki carantwaza ibintu byose na mesi yari hari oya nazungurutse kumuraba ahantu abari mugabo wamengo bariko bari excuse bamfata nk'umwami bancisha ahantu kote VIP abantu bose bataciyemo ndavuga mana okay naho ndushe mugana akasikabi nyene ndagenda nyene nari ndushe abantu nari ndabashuye mugani baza sinabara mu kicuko nashaka nari narushe vraiment rero ngeze aho numva umengo mana ndaje ndashitse nasanze umugabo wanje abagenzi be baje banyakiriye mbona nyene n'abantu b'urukundo abantu benshi twumva nyene ngo Vancouver ngo nta bantu benshi bariyo b'abanyafrika mugabo vraiment narabonye nyene abantu banyakiriye babayo baraje kwakira baraje numva ndaryohewe ndavuga wow rero nari nzi ngo bizogumuko ego shovuye Burundi ri Bujumbura nari nzi ngo uko bizogenda kose ninagira haha ninasamura ibintu bizoza kuko jewe mu Burundi nari umuntu vraiment sinzi ngene no bivuga nari naragiriwe ubuntu nari umuntu w'abantu vraiment naho nagwara grippe nukuri sinabura umuntu muhira aza kundaba sinumva je sinikunda DJ nyene no muhira n'umukozi yarazi ko samedi et dimanche naho ntobimubwira arateka ibintu birenze ivyo abantu bahari kuko ntihabura abantu nahana ntihabura abantu baza naho ntaba mpari akavuga dinye se hari mugabo reka mfungure ngende Jean nari umuntu nakunda abantu Ego arakunda abantu cyane shewe ucugenda ubikoreye muri Canada cyane baza rero ngo basi ego nyene numva umengo hongeye kugira na famille umva nzogira abantu na famille baguma bagutemberera naje sinzoba ndi je nyene ego hasha ndashika muri Canada ko mu gihugu cy'amasezerano kuri siba ntibankana mugabo nta mwanya uhari wese ari mu bintu vyiwe ari ku kazi kandi abigusiguriye kumva nawe ivyo yari wavuga ati nukuri ndagutahura mugabo ugiye naho unsigiye nde umuganje ategereza kuja ku kazi umva niho ngishika sinshika nkora nirutruva nyene ndi je nyene wiho tuvurije wenyene ndavuga man ibi bintu je nzobishobora bakunzi bo kukashi abashaka partie ya kabiri partie ya mbere tuyigarukirije ngaho
mwandike commentaire abashaka iya kabiri rero ijita zambaye aha twari ko turavuga urugendo babandi bari bipfuza amaviza babandi bari bazi ko byoroshe babandi bagirirwa akafubi bakabireka haracariho inzira kubizera Imana imiryango iracuguruye bakunze uko kaye parti ya mbere igarukiye ngaha dini tugarukirize ngaha abayikunda abashaka iya kabiri bayipfuza mwandike commentaire kiganiro mugipartage nabonye amapartage menshi nukuri muzaba muciye intege mugira ama like mugumane na Pam channel mugumane natwe kukayi naho gutaha peace and love.